biraba nawe ko witanga dufise n'ikindi mu Burundi baragira ibi bintu by'amanyanga by'ama back statement bazo gusaba back statement werekane yuko wowe nimba ugiye gukora iyo misi yose uzogaruka mu gihugu cawe harashobora kuvuga ati twebwe nabwo dushobora kuronka izo back statement je mora numva ko mu Burundi umenga ivyo bintu barabikora ushobora canke gukoresha na back statement y'uwundi genda mugerageze mwa applying umwanya n'uyu application bayuguriye lendi abayigure kwa mbere kuwa mbere niho yuguruwe rero abantu nimugende mwa applying hari muneka kubaza muri commentaire ngo link ni worldcup2026.com link ni genda wandike application World Cup 2026 volunteer urumva volontaire canke wandike volunteer World Cup 2026 reka mere nk'ubyandika muri commentaire application ikigiriki ikiza ngaho wowe baca bakwereka ivyo wuzuza vyose nta nubwo ari na vyinshi gusa no kumakinga sure ushira ama information yiwawe na email yawe iri bien kuko bani bakurungikira kuri email bakakwishura iyo cover letter niyo uzotwara kuri embassy niyo izo gupresenta no kuvuga yuko wowe visa yawe izoba iri approved wowe bazoba bagukeneye nta birebire byo kuvuga ngo ama interview ngo bagiye kukubaza byinshi kuko FIFA niyo izoba yageze iki niyo izoba yamaze kugutora ibi vy'aba volontaire bazoza gukora haba ubuzi butandukanye gucleaninga bajya batora imipira iyo yaguye hanze y'ibibuga urumva ubuzi butandukanye n'ubwinshi hariho abantu nzi batsindiye izo contrat z'aba volontaire ariko novuga yuko murabizi uko abantu bubu bakunda agafaranga kandi ibi bintu biba birimo amariske ushobora gutanga amahera yawe ugasanga uyo muntu naho yatsindiye iyo contrat yo kuzana aba volontaire wowe ntagushizemo kubera ubwinshi bw'abantu afise okay birumvikana jewe nzi umumama yari yarayitsindiye yo muri Qatar n'ubu bayimuhaye ariko bamusaba yuko abo yatwaye Qatar abazana aba volontaire bakoze Qatar akongerezamwo n'abandi urumva ivyo bintu sijyambere bibaye hari aba volontaire bigeze kuja muri Qatar kapu yose yamayakira aba volontaire ni kubera nta ma information turonka kandi urabona nk'ubu ari umuntu muri commentaire karavuga ngo urumva nk'ivyo bintu ngo ndabivuze ngo muriko muravugira kuri social media ngo bazoca bavyugara none ga chef duhoze twe ntitubivuge wowe ugahomba canke sister wagahomba hofuma bagenda bakeyi basiyama bakugara mugabo abandi basi na bamwe baronse bro ayuko twobura vyose aha duhari kugira duhana ama information gendera bukundi ibindi bihugu za Nigeria za Kenya ngaha muri Amerika umenga ni wabo rero niyo mpamvu guhana ama information ukavuga ati aka kantu nakumvise genda wa applying ntumenya ejo kuno bizogenda genda ufe kwa applying usigaye wa application yawe you never know yaragutoye kuko nka Canada yo murazi vyayo ntibiba binagoye Canada ikeneye abantu 65k Jesus Christ baba volontaire maybe ushobora kuburimo kandi batora mu bihugu bitandukanye bakeneye 65k bakeneye abantu 55,000 rero 65,000 nibo bakenewe rero muri abo you never know yuko wowe utarimo ushobora kuburimwo kubera yuko urabona nko mu Burundi ababizi novuga ko babizi ni bakeya abandi bo bundi baza ama application baramaze kuyatanga rero tugende twapraying abajone bacu birumvikana kuri twese kugira dushikaho turi dutanze ama testimony yo kugira je ndababwiko nashitse muri Amerika n'ukuri mwe mwenyene mwokumirwa dushingira intaye ducishirizeko nukuri mwokumirwa ducishirizeko ko benshi ngabaranzi abo twiganye benshi ngabari muri commentaire rero bisaba kwitanga bigasaba inguvu bigasaba kwiyahura nkuko uyu muhungu yari ko arabivuga kugira ushike muri Mayotte bisaba kwiyahura ukavuga ati reka tugende je nagiye mu gihugu gusaba visa mvuye mu Burundi kugira nzega muri Amerika gusaba visa mu gihugu c'abandi sina mama sina baba uko sina la ahora be sinzi nagiye mu gihugu bita Malawi n'ama content yanje murabona ko ndayavuga mu rurimi rwaho
ntagira umuntu n'umwe ariyo ururimi rwawo atagonzi ariko ngenda afise confidence mvuga ati jewe ndazi ko Imana iri bumpagarariye ariko baranyimye visa ariko sinaciye ncika intege mvuga ati no reka ncika intege nagumije ko ndagumizako mpaka kugeza n'ubu no kubwira ko visa natanguye kuyigira process muri 2016 visa nagiye kubera kudacika intege nguma nongera gusaba nagiye kuronka visa muri 2020 visa yo muri Amerika yaronse muri 2020 rero guys novuga okay bwa mbere muri 2016 nariko nsaba visa yo kuza guhamba novuga novuga ko ari nka sokura ariko iyo uri kurarondera visa uraza amanyanga menshi urayagira birazwi birazwi nyene ama invitation letter nawe ushobora kuyinyandikira uri ngaho muri Serbia ukambwira ko ndi mushikawe nkaza narinje guhamba umupaparaho biranka kubera ko yaragwaye igihe kinini rero hari umuntu muzo kubona yuko azopfata ukavuga ati uyu arashobora kuzopfa rero uwo mupapa sigavuze yuko byanka bikunda ndashaka kumwuzukuru wanje atoza kumamba Pardo gato uri muri Amerika ko ino ukuntu bimeze kubera iki uri umunyafrika urashobora nk'ubu uronse nk'umwana nk'ubu tuvuga ati ukari umwana w'umuzungu nkavyarana ino ucuronga urupapuro sinzi muri Amerika sinzi gusa mu Bufaransa ucuronga urupapuro vema no muri Amerika nuko bimeze ucuronga ibyangombwa nuko bimeze ego ucuronga ibyangombwa ugize mariage no mu citizenship wawe no kuvyarana vraiment c'est bon kubera ntushobora kuvuga ati mariage byo kuvyarana ibyo baraba nk'ubu abatarabona inzira cyane bashobora kurondera nka visa yo kuja kuri abakupe du monde abashushe nyine bashobora kubirondera ku bazungu vraiment ari baba bameze bon kurondera ubuzima byose bashobora kurondera bose inzira ni nyinshi sinzira imwe gusa urumva gusa muri Canada muri Amerika numva ko ni vyiza kandi bo pasuna neza ariko nino wahondi ukuntu naciyeyo mbona nawe nyene ni vyiza kuko honyene urose ni na passport yino titre de voyage urashobora no kuvoyaja ibihugu 165 Amerika Canada nk'ubu jewe ndose passport ndayindire ndashobora kuvoyaja nkaza Serbie Canada za Afrika hose ndazi ko nabwo nyine nuko rero kubera ikiza cyo nuko mu Bufaransa muri metropole ya mu Bufaransa Paris ni binyaruka nkahondi urumva inahondi ubironka byose muri ENA umwaka umwe urumva niba bavuga ko bavuga ati abanyafrika vraiment biyangane bazahondi naho nyine muri niyo World Cup numvise ko ari nziza ariko urumva ko ari chance none chef umbirize je arakabaza mfise kwera je ndiko nkorera abantu bari muri commentaire wewe urumva mwege like umva iyo nzira yawe ni y'amazi urumva uva mu Burundi ukagenda n'ubwato gushika muri Mayotte uva mu Burundi ugashika Dar es Salaam okay abakwakira bakakugaburira ifungurwa ukajya neza ukajya muri ya 3000 yawe watanze 3000 yawe nibasura gusaba yandi okay none muba babishaka mu bari ready kuriha muba bari ready kuriha ayo mafaranga boshora kukwandikira abari ready mbo bashobora kunyandikira ababwira nkababwira nka mere wanje kubera nawe nyene arazinanye nabo bantu kuvara iyi deal yabo bantu Dar es Salaam depuis 96 irakora depuis 96 gushikura depuis 96 umukuru wabo amita abo yibara niba mbo kuno kubwira niko akorera n'abantu bo muri gouvernement ya Tanzania urumva abanyarwanda bose bacaza za Tanzania bose Dar es Salaam nyo bashikira Ushi Dar es Salaam après à 3 jours 4 jours honore mureke gusaba nimero ni mu mwandike inbox bro mukinashire nimero yuko karubanda garasta kene kumukwegera ndiko natinya vraiment nanje no musi ninje muri live ndiko natinya ariko nwakundi nyene gufasha abantu ifo kubafasha hose nivyo byiza banura ino togeba mu buyenzi no turi benshi
genda abari mu Burundi se bagine mu Buyenzi babaze izo information zina gimana barazironka kandi barabaronka muri Dar es Salaam kwabu direct ni 3000 mukarinda 3 semaines Dar es Salaam mukaca murira ubwato direct mpaka Mayotte mukaca mutangura ama procedure rero yo gusaba ibyangombwa ni uronsi cyangombwa ni ena kandi ubu bariko barabitanga vraiment sindakubesha ejo ndashobora kurondera kanya ngakora video y'abantu abantu bataronga amazu kubara rurangira inzu za association yo mu France ziza kubatora urumva ashobora video bose bafise ibyangombwa barindiriye ama passeport ama titre de voyage ena 6 mois ne ufisi bahati yawe ni 6 mois 7 mois kandi ushize gusa muri ubu burongo bwo nga Mayotte wawiteze kuzarunga ivyangombwa mani shimwe urumva kandi umaze imyaka itatu urumva umaze imyaka itatu ngaha uba sinzi uba wafunzwe vraiment imyaka itatu ni myinshi utararonka impapuro urumva ni oya il faut kuburana obligatoire okay urayidepoza ukarindira convocation atuja kuburana uvuye kuburana barindira resultat ubariko barabitanga ubibuze naho ubibuze si bya bindi rero ngo ubibuze ngo uca ngo ubuwejeje ngo ubuzima bwawe bubabuze oya ni toi chance ya mbere washobora kubura ukarindira une semaine bakagwara ikuru muri sendeya atuja kuburana kandi kubabwira nyene muri sendeya rero nibajya bananirwa ukacuta muri sendeya ukaca deposa za extrait de naissance uba uca witwa kuri umufaransa ariko ucuba doute uri umurundi canke uri umukongomani il faut gukora dossier yuko wahunze Kongo n'intambara kora muri Kongo ariyo intambara il faut gukora dossier yawe kuko bavuga ati Kongo baswe kunca ba M23 canke Kongo abazalendo kora mu Burundi ubu abari gupasuna ubu bari guburango indundi biragoye kirese uburanyije muri 2015 niyo yaba manifestation mu Burundi. Okay. Urumva? Ivyo kwideklara n'indi histoire kugira ngo ndabave twita mu gishiti. Mwese azoyideklara uko abibona. Ugaho ndabe tujya mu ngora, ndabe tujya muri politique. Ababishaka kwideklara baze bakwandikira. Maze hama brother. Thank you. Agira undi muntu umwe, ari undi muntu wundi yarakene kutubwira sinzi ahantu ari. Sinzi wundi. Ngira mvuge kanyuma. Miss Nana natubwira kanyuma cyo twakira uwundi muntu. Nagira mvuga kanyuma hari umuntu nari nabonye muri commentaire ariko arabaza ibintu byo muri Belarus. Ibintu byo muri Belarus je novuga ko brother wanje ari mu bantu novuga ko yakira abantu muri Belarus. Abantu bo bafise bazinanye n'abagenzi babo bari muri Belarus ndibaza Lewis baramutse. Namahera yiwawe mu Buyenzi barayakora ibihumbi 3 byawe uriha kuri konte yo yari shure ubugiye ko umaze kuriha ivyo biki amaseve inoti ya 5 inoti ya 5 ego aho ni kumuntu ata diploma agira azoishaka kuja kuyikoresha mu Buyenzi. Cyo nkundira abantu ba Belarus abashikayo bariga vraiment hari abonzi baja kwishuri batonda bose bariga uretse yuko ubaye wa undi yatwawe n'utuntu tubiri nko kuvuga ati jengiye kuca nibandanyiriza za Alemanye za ariko uriga kandi baraguha inzu baraguhemba kire kintu cyose uretse gusa ko ururimi rwaho ruragoye. Ni Kirusiya James umugore wo mu Rusiya. Yenda gomba aho abashaka ibi bya Belarus nukunsanga inbox nkababwira bagakontakta bakababwira ama information niba bandikire ko je ndarushe ama message ibihumbi n'ibihumbagiza ndarushe abakeneye kugenda muri Mayotte abakeneye kugenda Belarus mwandi ega maze kugenda mu kindi gihugu ntago ari icaha umenda abwira ikintu kimwe kugenda mu kindi gihugu ntago ari icaha icambere nambere ugiye kuraba
ugiye kuraba ubu nyene ibintu ubuzima buhari mu Burundi si bubi kandi si bwiza ni ibintu umva ibihugu byose bifise ibibazo sivyo ibihugu byose birafise ingorane mugabo at some point ugiye kuraba ibihugu bindi dufate muri Europe canke ibihugu bimaze gutera imbere harimo akarusho uti gute mu Burundi urashobora kuvyuka mu gatondo ukora nko kuri bata par exemple kuba ubuzigo muri office cyangwa ubuzigo amakontra mu Burundi buri limite ntibukunda kuboneka sivyo so nukuvuga urashobora kuvyuka mu Burundi ukarangura itomati zawe cyangwa ukarangura amatelefone yawe cyangwa ama USB yawe ugiye kuri bata ivyo wowe ukora vyose mu Burundi ntubuzi amahera utahana ku munsi ntayubuzi uragiye utonde ugataha ufise ubusa hanigiye utonda ukaronka nukuvuga urinze uronka ahantu uja aho hantu ukaba ufiseho like uvuga ati ntonze ku munsi simbura $20 simbura $30 ukaba uzi ko ufise amahera ari fix mu gihe ufise amahera ari fix birakorohera cyane kumenya ukuntu upanga ubuzima bw'iwawe ntushobora gupanga ubuzima utazi amahera winjiza ku kwezi cyangwa ku munsi biragoye urashaka ku economize no munsi hama ko udafise amahera ari fix yinjira ku kwezi ukacugwa mu gishiti ukacana ya mahera urasubira yakoramo mugo ufise amahera fix uvuga ati ku kwezi ningiza $200 yanje $200 uravuga ati nzokonsoma ijana nzoribika so niyo mpamvu tubankuraje umuntu ashobora kugenda hanze agende akore hamagaruke mu Burundi akora ama business yiwiwe so benshi murakunda kwibaza ngo mwe ko mugiye ngo mutagaruka ngo shanka ibikimaze nguze parcelle sinzuza kuyipostinga ngaha kuri TikTok nguze inzu cyangwa nkubaka inzu sinzuza kubipostinga ngaha ntiwamuze ubuzima bw'abantu tumukunda kujija mutabanje like bamubaza kwanza umuntu daboro mumubaze ati VP kandi ntagire nanje ubona zombaza ngo maze kwishikana kukingo mu buzima kuko simwe mwango ndabigusigurire mugabo nibisubira yuko umuntu ari hanze ari mburakimaze atafise ibintu ariko arakora mugabo ushobora genda ukore ufasha aba family yawe uko urabona nk'uburo uronse nk'iryo dolari ryawe nk'amaye madolari yawe ijana ukayaronka mu Burundi arakora ikintu kinini ya bro kandi umwana ama devise abayinje mu gihugu so ushobora kugenda rondera information urafise abantu ngaha bariko barababwira ibintu bimeze mubandikire inbox murakunda abantu babakorera ibintu byose mwiga barundi murakunda abantu bakorera ibintu byose niba bandikire bakubwira information hama wipange hamusubira ugaruke kandi umwandikire apana kwandikira umuntu ufise plan yo kuva mu gihugu muri 2030 wizi ndasavye jambo ni bon oui none daddy ndakubaze muri nani Serbia ni muri Europe okay ubwa turi kumwe turi kumwe kubera abantu nivyo ijuru uravuga nivyo turashobora kubana kubera urumva nawo uvuga ati plus de 100 euros ubu mu Burundi yageze kuri menshi cyane nabwo babwiye ati sinovuga to igeze oya ntuvuge to kubera oya hamo ntuvuge to tuzi twe niyo muri banki jewe to nzi niyo muri banki izindi to muvuga je sinzi yo muzikura I don't know reka ura turashobora kuzivuga ariko bashobora kuvuga ati abantu bako bari menya gusa ko ari menshi urumva ifo ko baze bibonere niyo two bantura mbe Belarus iramaja ni muri Amerika Belarus ngirira hagati ya Asia na Europe ndibaza sindi sure Belarus ndibaza ko na madolari oya no na maruble urumva Belarus ni hafi ya Pologne urumva Belarus hafi ya Pologne urumva ni hafi ya Europe hafi ya Asia uko kora ni na hafi yo mu Burusiya ngirango so urumva ni half ni half Europe half Asia so do the needful mukore bikenewe rastamani mugende mukore bro ego karibu hama nagira mbwire aba jeune b'abakobwa bari ngaha namambona baja kugira ama comment iyo babonye umukobwa afise umuhungu w'umuzungu canke abahungu iyo babonye afise umukobwa w'umuzungu duwe connection turonderere abarundi turi babantu ushaka yuko ni inzira nkekana photocopy ndakubwira ati je gukorera ngo mundragire hama ndakubwira genda umurongo nivyo uza kuvuga ndabikubwira ko yasuko hariho abakobwa nguma mbona abandika mu makomantere duha umuzungu guys ama dating site aruzuye babwire none dating site tsarizo babwire Tinder ko ndanabafasha
ndanabafasha abantu bakeneye ko ndanabafasha abakobwa guhindura ama location kuko benshi hari abaza bakambwira ati Narcy nabigiyemo ariko baguma banzanira abantu bo mu Burundi nukuri je naremeye gutanga adresse yanje fuma ndakuzuriza ijya profile kugira yerekane kuri mu kindi gihugu bakuzanira abantu bo mu bindi bihugu hama umuntu mumaze kuvugana ucumubwira ati burya rero jewe naho vyerekana yuko ndi muri Thailand burya je ndi mu Burundi uramubwira je ndaguha n'ibintu byo kumubwira uramubwira ati narigeze kuvisitinga that country so that's why nuguriye iyi dating site ari yondi like that ubu ndi mu gihugu iwacu as simple as that ibintu bikaba biraheze abakenya bari ngaha benshi baza ngaha kubera yuko baba baragiye ku ma dating site bagaburiraho n'abahungu abakobwa bakabazana ngaha rero changamkeni fursa hizi ndo fursa za kukuya mwa hizi nchi waambie sister waambie wachane tuchangamke tu look sharp uyo mzungu atawe mzee suna kuona kama nao atwenga menya kavai oya bwawe naburi nifuriza gukunda n'umuntu atwenga menya kacavayo jenye ne rupapuro imisi yanje ni kwira uzovayo nzokwigira ndondera uwo tu ndumiwe Yaba ukuntu uyu muhungu yavuze ukuntu yashitse muri nimba ari Mayotte turago yagize muba mwibaze ko kugera ngaha ubuziku waburi kuwe umutama mugiye kuryama abafise igikombe cy'amazi impande y'umutwe w'igitanda mugiye kuryama uzobona yambuye amenya akayashira mu mazi ubu mukeyagiva nta kugira ngo ujye visa nta Amerika shike Canada shike hehe ivyo ushaka nibiki ko buvuga ati je visa ndayironse kuko utwawe n'umuntu ari citizen urazi ko ufise green card usungana babandi bariko baraherera muri ibi bihugu ego kwene birumvikana cyane nk'umwana uvuga ati jewe ngaha nshaka ico ukora uca wiga ukita ku ishuri guys mugabo nibatanga ama gift abantu ntibana nta nishugwe batanga maze nta nishugwe kweri vraiment muri abana babikwe nta nishugwe barondere barondere hose Belarus yose barondere hose gusa ariko umva ko prix yamaze kuduga bivanye nuko igiciro c'ama-euro kigoma kiduga urumva kandi ukuntu bari guteba niko bintu kugenda biba nabi nifo ko ibintu bizaba nabi bamaze gushika iyo turi thank you honor urumva urumva ifo ko barondera kare ibintu bitaraba nabi cyane ko ngo twebwe ino nibo gusubiza inyuma ibintu byo ukunda bamaze kuronka protection yawe imyaka 10 on va dire de 10 ans après ya 5 à 6 ans ukaronka nationalité agira undi muntu umwe wundi harabura umuntu umwe ari uwundi muntu yarakeneye kutubwira mbwa twamwimye ijambo gose ndakese chef yitwa T-Rex ndio ni T-Rex uri muri Belarus tubwire rega ongere zicwi chef nitukumva nakure micro ubu ni bon okay so je Belarus ngenda hamwe mwaka wose man ngenda hamwe mwaka wose aha Belarus batanga visa yo kwishura jina nagize imana procedure yanje yatwaye 3 semaines gusa rero ubwa mbere bemera abantu guhera kuri 98 kuduga nageze muri abumva bemera abantu guhera muri 1900 abantu bavutse guhera muri 1998 gusa ubu aho bigeze bana n'umuntu wa 2001 kugira ngo yemere kuzanga biragoye amana urumvikana hari umuntu akubandika muri commentaire bro ngo wizi ni waronka nationalité uzocuhe ujya muzungu uze undongore chef kandi nk'ubose ngari umuhungu uyu mujama rasta sangari ki pederast usanga kijabari ki pederast none JV uri umuhungu uri umukobwa ibi naguma yandika rasta muri commentaire je birako yantira nubwo ni gihungu ni gipede ndakese to urabona irikanda mwikabutura rasta ngo ufise ikintu kinini imvire mane y'umujama ndaki T-Rex tubwire shamuta
So Miss Nana yabuze umuntu witwa Lewis ndamuzi n'umundi mugenzi wanje gusa ubu yase mu Burundi sinzi ko. Yeah, that's my brother. Yeah. Lewis ndamuzi. Je ko yakoma. Muri Belarus bigenda gute nyene duhe procedure twumve. So Belarus kono bigenda tanga amadokima ya ishure ya secondaire. Les 3 bulletins diplôme d'état. Hatanga na excès ya naissance ugasha urinda rero procedure yawe igangura hari gusanga bitwaye ukwezi kumwe amezi abiri banye n'imyaka ufise gusa ubu abantu bari nk'aba 2005 ni usanga binyaruka. None izo documents zidepoza kwande hariyo ibiro hariyo office bimeze gute? Ino hariho ama agence abijejwe kubikora kubera ko izo documents babanza kuzigira traduction babishira mu kirose harasho Tizna Luski Нет не говорим русский. Почему? Mani geza warasta aho rancanze aho reka tubandanyirize mu bindi bintu nazi dukeye mugabo sinogira gose ngo urumva rero hari gusanga ugirira amachance ugasanga dossier yawe iranyarutse maze kunyaruka bacha kunkira invitation wabonye babajambo wabonye muri commentaire none ngushitse Belarus ngo biroroha kurengana Pologne chef iyo niyo ngwane mufise mwe gabarundi rasta ivyo bintu none shana kuri kwimaje sindababaje mikino nzabakorera kwe wowe wumva ko gushika ahantu aho kwiga ubuzima kuntu bumeze urondera akazi umere bien wowe ikintu kikuza mu mutwe cyambere bareke bafine n'ukuri kw'Imana mu Burundi nibabona ibintu yawe bigeze ubuntu bimeze bakenera kurengana mze Polonye hari urukuta rwa 6 meters duga hejuru w'ivyuma bakese urupangu mze urupangu gusa rero haro aje abo twazananye muri November gusa bari za Belgique Allemagne gushikariya ni chance zawe urupangu rw'imetero zitandatu mze 6 meters usinje uranavunika none reka mbaze uraburana canke ushikubironka muri Belarus uraburana canke urashikubironka uraburana na guverinoma canke ushikubironka ukeneye kwideklaranga ngaho uri deklaranga gusaba abakeneye kubane barabandanya bakajeza mvuze ivyangombwa urashobora gushika hajya ukaca udepoza izina rya kugira uzoburane canke ushikuronka ese oya bo heraba maze ntabaciriyemo hari umuntu yanditse ibintu muri commentaire sinagana ntayisomye commentaire avuze abashaka ivya Canada nabo hari kibazo cha test français bakora CCF buja muzoje kubibaza so abakeneye kumenya iyi information mashaka kugenda muri CCF hama mukabaza ibijanye n'iyo test français murakoze tubandanye hama duse wavuze gute njye ko ndavuga canke ni wa muchef wundi karavuga ngaho yarambajije ati yuko ngaho ushobora kuza ukaronka papier zaho muri Belarus muri Belarus mwishure je sinzi ngene bikora ivyo hiyo n'ukuri okay ngaha hariho abidekaraho ngaha gusa ngaho bakwankiye bari direct kugusubiza BJ kwe niyo mpamvu benshi ngaha bahatinya kwa deposa amadosi yabo muri hari muri Mars muri Mars haro abarundi bigeze kugenda kuri frontiere ya Pologne watanga histoire yawe ukideklararaho haro benshi barenganye atakinda kimwe kibasavye ko bavuga kuri taxi yawe ukagenda ku mupaka ukavuga ivyawe hama ukarenga cyangwa ugasubira inyuma gusa rero kubera ko byashiye bijyamo abantu benshi sana bashiye
Vyaciye biba suspend kweli. Aba Camerounais, aba Ethiopia, bro haza abantu benshi sana. maze ndibaza muravyumva abasha ama message muyagabanye inbox wanje kubakeneye kuza ngaha mwoza mugatanta amashansi yanyu inge nibagume bumviza abantu 60 tukiri kuri 60 16 nibatapinga ayo kubakeneye kuza ngaha boza ngaha bagatanta amashansi yabo ni fresh naho hari ubuzima ko nta hantu kubera ko nta hantu ubuzima butari nta hantu ubuzima butari nibyo boza bagatanga amashansi yabo hari abashitse ngaha bakamara des semaines barengana ese pardon hari umuntu ngaha amaze neza byasa karengana urunga protection y'imyaka ingahe sorry protection y'ico gihugu Belarus Belarus ni kwishure ni kwishuri ni kwishure okay ndadibizi ngo je shaka kuja mu Uganda ngo no chahe mu Uganda ufata bus ngo mbe hari abarundi bakiri muri Serbia none ntumbona wala ndi mukongomani gusa dadi uri Serbia urashobora kuja passport yawe irakwemera gutembera za Europe hose yego kwe rumva ni zo muri Amerika urashobora kujamwo oya muri Amerika urasaba visa rasta muri Amerika sawa kwasama passport mu France ushobora gusaba visa cyangwa ni sans visa muri Amerika sha ndibaza urasaba visa muri Amerika sawa gutuma umwana chef abarundi rero atari muri Amerika umenga nahandi hantu bakeneye muri Europe nabo bakeneye bashaka Amerika state uyu wese azoja ashaka hari umuntu twaba twimye ijambo ataravuga gabasha umwe wese aragiye agomba nta muntu twimye muri Canada kwino ushaka muri Canada urahumba urahumba n'abakeneye kuja ikile bandondere wumvise nana atandonderera igitama cabo kitagira amenyo hiyo muri Canada uzomusoma amenyo yiwe yasigarane mu kanwa kazi kawe ndakese ntacyo none sinzoba nshaka visa hari ibindi no pardon dadi bijya byana nibikora mu Burundi ibiki bya asere nibikora mu Burundi sha ivyo bintu jevye ibintu bijanye na guverinema ntavyonzi vraiment sinigiye ndanabijamo oui apana karibu Rami nakubonye muri commentaire uri kurandika nabonye ofisi bibaze ofisi none ko mwavuze kuja muri Belarus ayo mafaranga yose wumva uja kwishure nagira ubwiye wanyine none ni wiga ukora none kandi urumva uhejeje n'ishuri karehereza muri Belarus numva ko ari bien abari bien Belarus wize gaheza bamenya kwa plenga kandi urumva urashobora no kuba umushapu ugakora ukirihira kaminervare buke gafasha abavyeyi erega nuko biga amasaha menshi oya amasaha menshi ku munsi n'amasaha 3 yonyine ku munsi 3 heures gusa nje n'amasaha 4 oya n'amasaha 3 vraiment umviriza ngo abarundi hari ibihugu byinshi birimo ama opportunité twinyoha Letoni Estonia Hongrie none kutabivuga none ubukere tubimenye gute mutabitubwiye garasi twereko izo bishengene countries za Letoni za Estonia ziri ngaha impande ya Belarus none bakeneye tuvyerekwe ga bro ntibakeneye gutanga information bakeneye tubwire nibazo batubarire ngora Belarus ntibakoresha amaero none kintu tubigenze gute ngaha akora amaruble man akora amafaranga y'amaruble rero basungana Iraq basungana none ndakeneye kuja muri Iraq muri mwebwe atubwire uwo muntu akeneye kuja muri Iraq yamushaka kuja muri Iraq nanje asange inbox ndamyerekeza akorera amadolari
baca ibigoye n'ukuntu nikugenene abantu batwerekera ukuntu turondera impapuro y'ikigurika usanga benshi bakubwira yuko babizi ariko umuntu yakakurya amahera utarindira viza ukabura nikibazo mugabo ibaze yuko abumvise information mwayumvise abo kwandikira murabazi sinkeneye kubarambira gose mungabanyirize ko nanjye basi tu message mwandikiye n'abagenzi bacu nabone baba information bafise kugira ngo ibintu bifate inzira bakeneye selbi bro nanje uyu wa Belarus naenda mukeneye inbox kubera hari abandi bashobora kuvuga ati tweni dukeneye amazi nagira nsabe abantu bari bunsange inbox umuntu ari bunyandikire ngo hayi Jesse naranyimukura vuturira kuvuga ati nitwa kanaka inje kubera ya live nabona nje nkeneye ibi byanse nanakunda kwandikira wewe wandika manze mu following arabona ama request namu following narabe ko namu following request ndayibona wanyumvira ikibazo nje ariko sindakunda za kukwandikira ndo wavuze Lewisi n'umusaza ni sawa Ange nawe uje kubwira abantu byo muri Kenya Jeshaka ugenda muri Uganda mubwira kuremeye ko amadolari rero muri Uganda inzira yo muri Uganda iroroshye urabona ufashe ijya bisi ya Mutakura uvuye muri ville ukagenda urumva ugiye ukacukata umaze gukata ukacifata rero yangagara rero umaze gufata iyo mu ngagara rero utera uduga wisanga mu Buganda oya nta visa ni free visa uyu muntu yatanze nimero nawe muri kuri yarisi Belarus ukeneye info yandiye kuri WhatsApp waravuze ku mihanda oui ni na boy UK yarafisemo intuze boy UK turakumba chef giti ngira nugari live mugira manda nje kunywa amazi ndagaruka hanyuma nibagende baduhaye back kwanza badufollowing batange back hamauka mu following ane back canke tuba ivyanye we daddy following oui non jana grambuye ku kintu cyane ariko mbona Belarus nawe nyine ubuzima bwabo ni bwiza vraiment ko ndabyumva mugira ubwo ikintu cyaega boss cha Dubai turaronse umuntu wa Dubai nabanda barondera nkababura abantu ba Dubai none yukuri kumengura ukura gikaranga vipi hari ibintu ngumana ngo wapi ntuzi no kwari ibintu by'ama climatiseur niyaguma ni climatiseur urumva rondi hanze okay tubwira yego ku bantu bashaka kuza Dubai benshi baravuga ngo ati iki niki barabiba iki urumva uyu muntu Isa ntiyaragera ko ajya muri Dubai aho kwandika ngo nshaka kujya muri Dubai yanditse ngo nshaka kujya muri Goodbye ntiyaragera ko genda choko weye mix nada za kushinda hari ubuyira kandi hari hizi siku mbili zimna ni sumbua $8 amadolari bashafunga wanaambia gati na kosa kujina na usiku shai uyu mujama niyo yareka aravuga ndabyumva sha boss hari umwe minsi abantu bato barazino baridoga ngo benshi ngo bashyira mu bitawa byinshi no urumva bivana n'ubakutsa kandi se bonyine hari ubuzima numva biriko biracika mugabo ni so
chef mugabo ndakubaza none abakeneye kuza hiyo barashobora kwandikira inbox canke ntangorane okay ntangorane kuri kugafashanya nk'abana b'igihugu ni bon urakoze cyane mani gweza gira abakeneye kugenda muri Dubai gukora mukeneye information mwandikira umuniga wacu aba information siko bikenewe ama ngira manze gato nugare live nje kunywa amazi nagaruka hanyuma kubera lomba sinaguma ngaha na n'amagift muri ko mulama mulakagira harage rasubira hanyuma atayo dufise oya reka mani ni jambere nkoze live nkaronka amagift ane cyangene ngende nkinye game basi mupfa mutapota Yego sana kubwiye shaka igitama cy'ikizungu mwandikire